yatutabaye muri za ntureka za 2015 niyahindutse. N'ubu n'Imana ishobora byose, n'ubu n'Imana itabara, n'ubu n'Imana ikiza, n'Imana ishobora kuduha ibyo dukenye. Aho Mana yacu Data wa twese ahoraho mu izina rya Yesu Kristo, n'umugoroba mwiza udasanzwe, izina ryawe ririko shigwa hejuru muri kino kibanza, muri iyi minsi wateguye yo kuba imbere yawe kugira ngo tugushimire ibyo wakoze, tuguhe icubahiro kugira neza kwawe twama tubona iminsi yose ku bwacu, ku gihugu cyacu. Mwami mwiza, turagushize hejuru, uri Imana igira neza kandi ishobora byose, uratangaje. Wewe watuzigamye umwaka urenganye, turi muri kuno kwezi kwa mbere. Mwami, muri uyu mwaka mushasha niwe wahadushikanye, niwe watuzigamye, wagiye utubungabunga, tugwanira intambara nyinshi zitandukanye. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro uhoraho n'ingabo, watuzigamiye abaganza mu izina rya Yesu Kristo. Warazigamye abarongozi b'umugambwe uri ku butegetsi, turabigushimiye gose. Ni naco gituma uyu munsi badutumiye muri bino bihe byiza. None turi hano, abari ushigwa hejuru natwe tugigwe bato. Turi hano, izina ryawe ryubahwe. Mwemu yera mwiza, ndagukunda, ndakubaha, ndagushima kugendera muri twe n'uyu mugoroba uri muri jewe kandi uri mu bantu bose. Mwami mwiza, bakwizera, bagukunda, bakubaha. Reka rero turongore muri kano kanya, muri iri jambo ry'Imana. Turagomba muri byose uhoraho abari we uhabwa icubahiro. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndashimiye cyane indongozi z'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, bateguye ino misi myiza yo kuba imbere y'Imana. Ndabizi neza ntizoba imisi y'imfa gusa, izoba imisi idasanzwe yo kunguka iby'Imana, kandi n'ubuntu tuba tugiriwe butangaje kubona ibikorane biba mu gihugu cyacu. Si bya bose, si ibyo mu bihugu byose. Nicyo gituma twebwe abarundi twatewe iteka ridasanzwe. Mumfashe dukomera amashi Imana Data wa twese ikorera mu ndongozi zacu, bakaduha bino bihe byiza. Ndasabye tuyongera amashi menshi abafise amaboko, tuyikomera amashi. Reka rero dusangire aya majambo. Mu nkundire nsubire nsoma umurongo wa 29 wonyene muri Bibiliya. Mfise Bibiliya y'abaporoti, haravuga ngo Mose aramubaza ati, ni jewe ufitiye ishaka icoma abantu bose buhoraho bakaba bavugishwa nawe, uhoraho akabashira ko impwemu yiwe. Aya majambo y'Imana dusomye mu nkundire ndayongereko umurongo umwe dusanga mu cete Paulo yandikiye abikorinto mu gice ca 14 umurongo wa 3. Cete Paulo yandikiye abikorinto ca mbere gice ca 14 umurongo wa 3, haravuga ngo, ariko uvugishwa n'Imana abarira abantu byo kubakomeza n'ibyo kubahanura n'ibyo kubirura. Nuko rero reka tuje kuri ino nkuru. Turasangira aya majambo nyene avuga ko twese dukwiye kuba abavugishwa n'Imana. Nico Mose yifuje, ariko na twebwe uyu mugoroba nico kumbure indongozi zacu zigomba ko igihugu cyose, ko abarundi twese twoba abavugishwa n'Imana. Abisirayeli rero bari mu rugendo rubajana mu gihugu c'isezerano arico Kanani. Nkuko natwe turi mu rugendo rw'ubuzima, urugendo ruriko ruratujana na twebwe mu gihugu cyo mwijuru. Birakwiye ko twitegura tukitegurira ico gihugu cyo mwijuru, kuko burya Imana ikigomba suko ibyacu byoherera ngaha. Iragomba ko tuzobaha ibihe bidashira, tukabana nayo mu bwami bwo mwijuru. Turi mu rugendo rero. Paulo niwe yandikiye ab'Ifilipi, arababwira ngo iwacu ni mwijuru, niho twiteze ko umukiza wa
wacu azova niwe mwami wacu Yesu Kristo. Azohindura imibiri yacu y'ugucishwa bugufi ishushanywe n'umubiri w'ubwiza bwiwe, nk'uko afise ubushobozi bumubashisha kwiganzira vyose. Yariko arabahanura kugira ntibasamare kubera ngo batwagwe n'ivyo ngaha mw'isi babimateko, nk'aho ivyabo bizoherera ngaha mw'isi. Arababwira ngo iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze ko umukiza wacu azova. Twiyubare rero uko turiko turitwara muri runo rugendo, nivyo bigaragaza yuko tuzorangiza urugendo amahoro canke tutazorurangiza amahoro. Aba bantu b'Abisirayeli harimwo abitwaye nabi, bahonera mu bugaragwa, bapfira mu rugendo, ntibigeze bashika mu gihugu c'isezerano. Aba ni bamwe bagiye batumvira abarongozi, aba ni bamwe bagiye batumvira ivyagezwe vy'Uhoraho ngo babigenderemwo, hanyuma Imana ibahonereza mu kayira, ntibashika mu gihugu bari barasezeraniwe. Hashitse abantu batigeze banabwirwa amasezerano ya mbere. Mu bantu bavuye muri Egiputa bagana muri ico gihugu c'isezerano, nta bahari bashitse mu gihugu c'isezerano, bose bahoneye mu nzira. Uruvyaro bagiye baravyara nibo bantu bashitse mu gihugu c'isezerano. Aya makuru twasomye kuva muri iki gice ca 11, usomye kuva ku murongo wa mbere, haravuga ukuntu Abisirayeli mu bisanzwe bari bamaze iminsi 3 gusa bahagurutse batanguye urugendo. Hanyuma inyuma y'iyi minsi 3 urugendo rutanguye, niho batanguye kwidodomba kubwo ibibagoye. By'ukuri hariho ibintu bibagoye, kandi bibagora ntivyari kubura, kubera aba bantu b'Abisirayeli bari barataye Imana. Ntibataye Imana gusa, batakaje no kwizera, kuko bava muri Egiputa bahavuye mu buryo bwo kwizera, bizera yuko Imana ibazigama ibajane iyo yari kirabarongora kugira ngo ibashitseyo. Bahavuye mu kwizera, bajabuka ikiyaga gitukura mu kwizera, kuko hari mu mazi amwe yaheze haruguru ayandi ahera hepfo. Bahajabuka mu kwizera kuko amazi yari gushobora kubahwikirira hagati nkuko vyabaye kuri Farawo n'ingabo ziwe, ariko bajabuka mu kwizera. N'umurongozi wabo Mose nawe nyene yabajabukanye mu kwizera, amaze gukubita irya nkoni ku kiyaga gitukura, amazi agacikamwo kabiri. Ivyo vyose yabikoze mu kwizera, abaja imbere barajabuka amahoro. Ariko bamaze kujabuka hakurya mu bugaragwa, bamaze kubura amazi yo kunywa, bamaze gusonza babura ivyo kurya, batangura kwidodomba. Abenshi barahapfiriye. Rero aba bantu b'Isirayeli ahantu urugendo bari batanguye, murumva ko batanguye kwidodomba. Kandi Bibiliya iravuga neza ngo hariho ivyari bibagoye. Nariko ndavuga ko iyo utaye Imana ugatakaza ukwizera, ibikugora bitegerezwa kubaho. Burya iyo umase ku Mana ukayubaha ukayigumako, kandi umutima wawe ukagumana ukwizera Imana, cyane cyane usubiza amaso inyuma wibuka ivyo yakoze, ukizigira yuko nibiri imbere izobikora, nta kabuza Imana irabana nawe. Ibitugora ntibireka kubaho, kuko n'ubandanije yubaha Imana aragira ibimugora, ariko kubera umutima wiwe ubumase ku Mana akabandanya kuyizera, Imana ibana nawe ikamuzigama, ikamurenganya ivyo bimugoye. Mu yandi majambo, ababizeye Imana batayitaye, aho kwidodomba barasenga Imana, babibwira Imana. Nico kidukwiriye twebwe twese nk'abarundi, kugira ngo iyo tubonye ibitugoye mu rugendo, ibigorana ntibibura vy'ukuri, ibigora ntibibura. Murabizi mu rugendo hari igihe umuntu anyotegwa, mu rugendo umuntu arasonza, hari igihe umuntu atsitara, hari abagwarira mu nzira. Ibigora mu rugendo ntibibura, ariko ikidukwiriye
mu rugendo tugendane n'Imana, mu rugendo tubandanye kwizera Imana yuko iyatanguranye urugendo natwe, iyatubwiye ngo haguruka mugende, iyagiye ituzigama mu rugendo rwa mbere. Ababisirayeli urugendo rwa mbere Imana yabanye nabo. Ikintu cya mbere bari bakwiye kwibuka bakizera Imana kwari ukuntu yabajabukije icyo kiyaga gitukura, ariko mu kanya gatoya baravyibagiye. Icyatumye bidodomba baranibagiye ivy'Imana yakoze. Kwibagira kuragahera mu Barundi, Imana idufashe. Mu bagumya banga, Imana idufashe. Kwibagira ivy'Imana yakoze biragahera, bituma umuntu agize akagorane na gatoya aca yidodomba, akabona ngo biracitse, akabona ngo karabaye. Imyidodombo nayo nta kindi ivyura uburake bw'Imana. Imana idufashe cyane kandi idushoboze, iturinde kwidodomba. Aho kwidodomba tuzoze turahindukirira Imana tuyibwira ibitugoye. Naho woba ku giti cyawe ukagira ibikugoye, ntuze widoge, ntuze widodombe, ariko urahindukirira Imana uyibibwire, izoba hafi yawe ikugwanire, ikugirire neza. Ibyo biheze bamaze kwidodomba, haheze umwanya muto, bamaze kwidodomba Imana yarekuye umuriro urabatikiza, urarigita abatari bake. Hanyuma ibyo biheze navyo abanyamahanga bari bahagurukanye nabo bavana muri Egiputa. Ugusomye mu gitabo cyo Kuvayo mu gice cya 12 urasanga abanyamahanga bahagurukanye nabo. Hamwe Imana ibabwiye muri rya joro ngo bahaguruke, hari abanyamahanga babihetseko barajana. Mugabo ntibari basangiye amasezerano, ntibari basangiye Imana bizera. Bageze aho hantu rero nabo abanyamahanga baca barahaguruka, batangura kurira. Bibiliya ivuga ngo batangura kurira, bose hamwe bararira. Batanguye kurira batangura kuvuga ngo turabuze inyama. N'Abisirayeli nabo baca barabandukiza. Burya ugendanye n'abantu bataribo, abantu batazi n'amasezerano Imana yadusezeraniye ku gihugu, abantu batazi n'icyo Imana ivuga, barakwandukiza. Kwidodomba ugasanga biragukwegeye. N'Abisirayeli barandukirwa nabo batangura kurira. Ca mwibaza abantu bangana nk'Abisirayeli uko bangana, hanyuma n'aba banyamahanga babaherekeje batanguye kurira bose hamwe, abagabo, abagore, abasore n'inkumi n'abana batangura kurira ngo mbere turabuze inyama, turabuze inyama. Ari bose bakoma induru. Nimwiyumvire umuntu wese yishire mu kibanza cya Mose. Mose ukuntu yamerewe abona abantu bose barira, abagabo n'abagore barira, byari ibintu biteye ubwoba. Hanyuma bamaze gusaba izo nyama, si ibyo gusa, nubwo barira iyo bibuka yuko Imana ihejeje kurigita abantu n'umuriro, iyo bavyibuka ivyo bari gutinya, kuko Imana yari barigitishije umuriro kubera bidodombye. Ariko ivyo babigwiza n'ubusa, mu kanya gato baribagira yuko Imana yabashavuriye, batangura kurira. Hanyuma bahejeje kurira basubiza amaso inyuma, batangura kuvuga ngo tuributse konkombre twarya muri Egiputa, tuributse amapasteke, tuributse amapapayi, tuributse ibitunguru vy'ipwaro, ibitunguru bisumu, ibitunguru vy'amateke. Baradondagura ubwoko bwose bw'ibitunguru. Nimba ibitunguru bimara inzara ntavyo nzi, ariko baravyibutse baja mu vyo kwibuka ibitunguru n'ibiki ngo barira muri Egiputa. Inyuma y'izo nyama, inyuma yo gusaba inyama, baja mu vyo kuvyibuka. Aho kusubira inyuma ngo bibuke ngo Mana, naho tubuze inyama, naho tubuze amapasteke, amapapaye n'ibiki, hariho igihe twakubonye, hariho igihe wadukoreye. Ivyo nivyo bari gusubira inyuma bakibuka, ariko baza kwibuka indya baririye muri Egiputa. Aho rero izo ndya bazirya bamerewe nabi, bakubitwa, batwazwa ituntu n'ubuja, bamerewe nabi, babubakisha ibizu bikomeye. N'uyu munsi ugiye muri Egiputa, ivyo bipiramide bisangaho bigihagaze. Ivyo muri iriya myaka ya kera gose vyubatswe n'aba bantu b'Abisirayeli. Baramerewe nabi, abantu barahapfiriye mu budongo, bakata ubudongo kugira bubaka ivyo bintu. Ariko bataha bakarya izo nyama, bataha bakarya pasteke n'ayo mapapayi, ariko
babirya bagowe. Muri ico gihe rero Imana yamaze kubajabutsa iriko ibajana heza bakirindiriye kuhashika, n'ayamarira n'iyi myidodombo. Imana idutabare aho kwibuka ibyo kumbure wariye kera, aho kwibuka kubera icubuzu no munsi ugatangura kwibuka ngo kera twari tubifise, ngo kandi bigwiriye, ngo kera vyagenda ukoya. Nimuze twibuka Imana yatugiriye neza ikadutabara mu myaka irenganye. Nimuze twibuka Imana yagwaniye Uburundi n'Abarundi. Tureke kwidodomba, uko kwidodomba nta na kimwe bitwungura. Kwidodomba ntibiduha ivyo tubuze, kwidodomba ntibishobora kuguha amafaranga ubuze. Kurira naho worira ugahera mu gatondo ugatinda ugasarara ntibishobora guca biguha ivyo uri kurasaba. Haba namba, burya ivyo dukeneye byose biri muri Yesu. Umugani w'umuririmbyi araho, ivyo dukeneye byose biri mu Mana Data wa twese. Nico gituma umunyabwenge iyo afise icabuze ahindukirira Imana ati niwe ufise byose, kanatsinda niwe wabiremye, niwe ushobora guhindura gukora ibirengeye ivyo ushobora kwibaza, niwe ushobora no kurema ibidahari ukabizana ku bwanje, ukabizana ku bwacu. Umunyabwenge ahindukirira Imana iyo afise icabuze. Batangura mu nyuma zaho batangura gusuzugura rero na manu bari ko bararya. Manu Imana yabahaye mu bugaragwa, batagira ivyo kurya ibamanurira indya zivuye mu ijuru. Kandi dusomye muri Bibiliya urumva ko manu yari iryoshe, ngo yari isosa, ngo imeze nk'amavuta ya elayo, ngo iryoshe. Kandi abahinga bavuga ko iyi manu yarimwe amavitamine yose Imana yugariyemwo, amavitamine yose nama elementi nutritifu yose bashobora gukenera, ngo Imana yarabirunze muri iyi manu. Batangura kwidoga ngo kwanza iratuduhiye, kwanza birabishe. Nagira ndababwire yuko iyo abantu basubiye inyuma bagaheba Imana n'ivyo bari bafise, batangura kubigaya ngo nta kintu dufise, ngo mu Burundi turagaragara nta kintu na kimwe dufise. Oya, hariho ivyo dufise, nubwo vyogenda gute hariho ivyo dufise. Kandi nico gituma tukiriho tugihumeka imwemu z'abazima, kubera hariho ivyo dufise. Kandi iyo umuntu yataye Imana agatakaza ukwizera, nta kintu gisubira kumubumba. Ibintu vyose abibona ko ari ubusa, ibintu vyose abibona ko atakimazi bifise. Ese icompa tukaguma ku Mana, tukagumbira iyo Mana yatugiriye neza ibiheta-ngabo kenshi, hanyuma ivyo dufise bikatumba, ivyo dufise bikaduhaza, ivyo dufise tukagenda tubishima. Ushimye niwe yongerwa. Nitwanezererwa ivyo dufise muri kino gihugu, tugashima ivyo dufise, twejeje ibigori tugashima, ibiharage vyera tugashima, imyumbati yera tugashima, n'ibiraya n'ibindi tugashima, n'ibindi Imana izogendera bitwongera uko bukeye uko bwije, tuzoyibona nta kabuza, kuko abashima barongerwa. Imyidodombo rero y'Abisirayeli iragahera. Yakwegeye umurongozi wabo Mose, nawe nyene biragaruka bimutera, aza asanga yandukiwe no kwidodomba. Imyidodombo irandukira, ibica biramukwega kubera ishavu. Imana yarashavuye, hanyuma na Mose arababara, hanyuma atangura kwidodomba ngo ni kubera ikigamana ungirira nabi gutya, nigiki gitumye nagirirwa kagongo imbere yawe ukandemeka umutwaro w'aba bantu bose. Bunyanagira ndababwire, uburongozi buraremera cyane cyane iyo uri kurarongora abantu bidodomba, iyo uri kurarongora abantu barira, biraremera. Mose yararemerewe, abibona nk'umutwaro ukomeye. Kandi aho rero Mose nubwo yaremerewe, niwe Imana niyo yari yamuhamagaye. Mose aremezwa neza ko Imana ari imuhamagaye muri cya gisaka cya kumuriro. Usomye hariya mu Kuvayo niho havuga mu gice cya 3, mu gisaka cya kumuriro hamwe yegera, n'Imana yamubwiye ngo numvise ugutaka, numva amaborogo y'abantu banje, haguruka
ugende ubakure mu gihugu ca Egiputa ubajane mu gihugu c'isezerano nzokwereka. Yarazi neza ko ari Imana yamuhamagaye, ariko atangura kwidoga kubera ikundemeka umutwaro unganuku, kubera amaborogo yabona mu bantu, imyidodombo bimutera na wenyene gusanga yaremerewe cyane, byamubereye umutwaro ukomeye. Aravuga ngo mbega ni jewe nasamye inda y'aba bantu. Aho murumva ko yarageze kure, yari afise umubabaro udasanzwe. Mbega ni jewe nasamye inda y'aba bantu, ni jewe nabavyaye, kumarira ngo nindabakikire mu gikiriza nk'uko umurezi akikira umwana yonka, ngo ndabajane mu gihugu warahiye basekuruza kuzokibaha. Yarageze, yari afise umubabaro udasanzwe. Urumva ko kwari ukwidodomba imbere y'Imana. Yavyandukijwe n'abarongoye, bamukwegera nawe gusanga yidodomvye. Muri uwo mwanya nawe nyene asa n'ukumenga atakaje ukwizera. Muri uwo mwanya nawe nyene asa n'ukabonye ko bigoye, umengo ntazoshobora gushikana abantu buhoraho mu gihugu c'isezerano. Ariko yarabitewe n'iki gihugu cyose yararongoye, aba bantu yararongoye, gushika habwira Imana ngo ndapfa umunyica. Murumva ko byari bikomeye, ngo ndapfa umunyica. Urazi umuntu gushika hagera havuga nopfuma mpfa aho ko ndongora aba bantu, aho ko aba bantu mbandanya kuba umurongozi wabo, nopfuma mpfa. Murumva ko byari bikomeye, murumva ko byari bimugeza ahantu. Imana idutabara Barundi, idutabare kwidodomba nituzosange byakwegeye abaturongoye. Imana iramwumviriza, irumva ko ababaye by'ukuri, ikiramubarira gutoranya aba bantu ibihumbi 70 babakuru. Aba bantu ibihumbi 70, abantu 70 babakuru kandi babarongozi, kugira ngo abazane imbere y'ihema abahagaraneho nawe. Aba bantu rero nagiye kwibuka sanga ni babandi, aba bantu b'abakuru, no kuvuga bakuze, ariko kandi babarongozi. Nagiye gusanga ari babandi yari yashizeho muri cya gihe sebukwe Yetiro yamuhanura gushiraho abarongoye 100, 50, 10. N'aba barongozi yari yashizeho. Aba barongozi rero aramubwira ngo nanje mpava manuka mbonanireyo nawe, nabiri mwemu kuri wewe ndayibashireko nabo, kugira ngo bazofatanye nawe uwo mutwaro w'abantu, ureke kugenda ureruye wenyene. Aya majambo nayasomye nagiye gusanga kumbe vy'ukuri babarongozi nubwo yabashizeho ngo bamufashe kurongora ibihumbi amajana, nubwo yabashizeho yarabashizeho, mugabo usomye neza nibigeze bamufasha mu burongozi, nibigeze bamufasha guhwamika abantu, nibigeze bamufasha guhanura abantu, nibigeze. Imana yararavye isanga umutima uri muri Mose, babantu nawo bafise, hanyuma isanga nibigeze bamushigikira. Umuntu arashobora kwibaza ngo ariko aragenda imigwi mito irikira mushigikira, ugasanga nahoshwi yarabandanije aragenda. Babarongozi nibigeze bamufasha, kuko nibo bari kumufasha guhwamika aba bantu batanguye kwidodomba, nibo bari kumufasha kubahoza ya marira batanguye kurira, ariko navyo bakoze. Hanyuma nico gituma Mose vyamuremereye, umubera umutwaro ukomeye. Igihe cyose umurongozi wo hejuru, abo hasi barongora bake batamufashije, ndababwije ukuri yisanga vyose bigaruka kuri we, kandi bimubera umutwaro ukomeye cyane. Nivyo vyabaye kuri Mose, nibariko baramufasha. Rero baraza, Mose acara bakoranya ivyuko yabahaye za nyama ntavyo mvuga ko, ariko reka mvuge ukuntu Mose yabakoranije babagabo 70 bo mu bakuru. Hanyuma arabazana abakikiza rya hema irya nino.
hanyuma uhoraho amanuka muri cya gicu abarira Mose amajambo, araheza yabira ku mwemu iri muri Mose ayishira kuri abo bakuru 70, maze iyo mwemu ibahagazeko baca batangura kuvugishwa n'Imana. Ariko Bibiliya yavuze ngo baca bagezaho, si byabandanije. Usomye muri Bibiliya haravuga abo uwo mwemu w'uhoraho agiyeko, ayo mavuta agiyeko, abo bayasize ayo mavuta babara abantu barobanuriwe igikorwa, abandi babara bavugishwa n'Imana, nibo baje kwa aya mavuta y'Imana, hanyuma bagaca ikimenyetso yuko ubwo bushobozi bw'Imana bwabaye muri bo kwari ukuvugishwa n'Imana. Aba bantu rero bari barobanuriwe kubandanya igikorwa, ntibari barobanuwe nk'abavugishwa n'Imana, ariko bari barobanuriwe kubandanya igikorwa. Ariko imwemu ya Mose yari yamaze kubajamwo, iyi mwemu y'Imana yari yamaze kubajamwo nubwo batashishikaye bavugishwa. Hanyuma rero mu isezerano rya kera uyu mwemu w'uhoraho yaza kuri bo, ariko uyu munsi navyibutse numva ndashimiye Imana yuko mwemu w'uhoraho ubu ntaza ngo amanuka aze kuri twebwe hanyuma bice bihereraho. Mu isezerano rishasha, inyuma yuko Yesu Kristo aduze mu ijuru, yari yavuze ngo nimwankunda mukitondera ibyagezwe byanje, aravuga ngo nzobarungikira, ngo nzosaba Data ngo kugira barungikire umwitsa ngo azocaza abane namwe. Arababwira ngo uwo rero azoba ari mwemu w'ukuri uw'abisi batazi, kuko badashobora kumwakira kandi batamubona. Hanyuma umurongo wa 18 usomye muri Yohana 14 havuga ngo sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Burya mwemu yera yaraje kuri twebwe. Yesu kubera yaduze, Yesu ntiyadusize nk'imfuvyi, yadusigiye mwemu yera. Ubu Yesu akorera muri twebwe biciye muri mwemu yera. Ubu mwemu yera rero naza kuri twebwe akanya gato agaca agenda. Uyu mwemu yera aba muri twebwe. Imana ishimwe ko dufise mwemu yera aba muri twebwe. Turyamye turagumana, iyo tugenda mwibarabara turagumana, aho turi hose turagumana. Imana ishimwe yaduhaye mwemu yera, kandi niwe mufasha, niwe agenda dufasha, niwe atubwira ngo gira uku, niwe agenda twigisha ibikwiye n'ibibereye dukwiriye kugenderamwo. Uyu mwemu rero Yesu yavuze ngo nimwankunda jewe, kugira ngo tumuronke yavuze ngo nimwankunda jewe, mu yandi majambo nimwanyakira nkababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, hanyuma mugaca mwitondera ivyagezwe, uwo mwemu azocaza abane namwe. Nuko mwemu yeraza akaba muri twebwe, icoma abantu bose bagakunda uwo Yesu bakamwakira akababera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kugira uwo mwemu yera agume muri twebwe twese, niho tuzogenda tuvugishwa. Iyi mwemu y'uhoraho yaje kuri aba bantu mu gihe cya Mose, n'uyu mwemu yera aba muri twebwe mu gihe nk'iki. Hanyuma hariho abagabo babiri, uwitwa Eridadi n'uwitwa Medadi. Abo nabo ngo bari banditswe mu gitigiri cya babandi 70 kugira ngo bazogende bahabwe imwemu yari kuri Mose. Abo ariko ngo bari bagumye mu mahema, ariko uwo mwemu acaragenda basanga mu mahema, nabo baca batangura kuvugishirizwayo. Hanyuma Yosuwa yagenda ariruka abwira Mose. Yosuwa yari umukozi wa Mose kuva gitangura igikorwa. Hanyuma aramubwira terega Mose, hari abagabo babiri Eridadi na Medadi bariko bavugishirizwa mu ihema, ndagusavye ugende ubabuze. Niho rero Mose yababwira aya majambo ariyo twasomye ngo mbega Yosuwa nije ufitiye ishaka, ese icompa abantu bose buhoraho bagahinduka abahanuzi buhoraho, bagahinduka bavugishwa n'uhoraho, imwemu y'uhoraho ikaba muri bo. Haleluya. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuvugishwa n'Imana abarira abantu ibyo kubakomeza, abarira abantu ibyo kubahanura n'ibyo kubirura.
niki rero iyi mpwemu y'uhoraho abo iriko babwira abantu ivyo kubakomeza, ivyo kubahanura n'ivyo kubirura. By'ukuri nico gituma Mose yifuza cyane, yavuga ngo si coma abantu bose iyi mpwemu ikabagerako. Ico Mose yifuza kwari ukugira ngo aba bantu bace bahinduka abavugishwa n'Imana, batangure kubwira abantu ivyo kubakomeza, batangure kubwira abantu ivyo kubahanura, batangure kubwira abantu ivyo kubirura. Ivyari bikenewe cyane yuko ab'Isirayeli babwirwa amajambo yo kubakomeza, kubera bari bacitse intege. Abakeneye amajambo yo kubakomeza n'abantu bacitse intege, abantu bafise ivyo babuze, abantu baburaniwe, bavuga bati nk'uko ab'Isirayeli bavuga bati turashonje, mbega ibi vyago vyaduteye. Bari bakeneye ubabwira amajambo yo kubakomeza, ariko Mose ari umuntu umwe navyo yarashoboye. Byari bikwiriye abandi benshi bashwara mu bantu bakababwira amajambo yo kubakomeza. Mu Burundi turakeneye abari kwiyi mpwemu y'uhoraho bagiye bashwara mu bantu bababwira amajambo yo kubakomeza. Ikindi bari bakeneye abababwira amajambo yo kubahanura. Ubuvugishwa n'Imana avuga amajambo ahanura, kubera bari bataye umurongo. Batimana barayibagira, bibagira ivyo yakoze. Bari bakwiye umuntu abahanura yuko bakwiye kugaruka kuhoraho. Bari bakwiye umuntu abahanura yuko badakwiye kwidodomba, ahubwo bakwiye gusenga Imana. Bari bakwiye umuntu abahanura yuko kurira kutazana solution, ariko ikizana inyishu ari ukwegera Imana, ukayibwira ibikubabaje, ibikuruhije, hanyuma ukaronka inyishu y'ibibazo vyawe. Haleluya. Hari hakwiriye abantu bababwira amajambo yo kubirura. Burya umuntu ababaye arabakwiye amajambo yo kumwirura, umuntu agandaye abakwiye amajambo yo kumwirura. Ab'Isirayeli uretse no kubabara bari bagandaye, na bene wabo bari bapfuye bamazwe n'umuriro, abandi bari bagiye barapfira mu bugaragwa. Bari bafise umubabaro udasanzwe kubera ivyagenda bibabako, ivyagenda bibashikira. Ariko ndabibutse yuko vyabashikira kubera bataye Imana. Rero bari bakwiye umuntu ashobora kubirura. Natwe rero nivyo bidukwiriye hano mu gihugu cacu, yuko iyi mpwemu y'Imana iba kuri twebwe, iyi mpwemu y'uhoraho, uyu mpwemu yera abe muri twebwe, abantu bagwire buzuye iyi mpwemu yo gukomezanya, iyi mpwemu yo guhanura, iyi mpwemu yo kwirura. Burya abahanuzi bavuga ibinyuranye n'ivyo, bavugira abantu ivyo kubarandura imitima, babwira abantu ivyuko murapfuye, babaraba ibinyoma, bariko nyene barandura imitima abantu. Mu yandi majambo, uyu mpwemu w'uhoraho nabe muri twebwe, tuze turabwirana amajambo yo gukomezanya mu rugendo turimwo kugira tuzorangiza amahoro. Biradukwiriye dusenge iyi mpwemu y'uhoraho ibe muri twebwe, kugira ngo abantu bose, abarongoye benshi, abarongoye bake, gushika ku barongozi bo mu mazu, bagende babwira abantu ivyo kubakomeza. Aho bikeneye ko babahanura babahanure, aho bikeneye ko babirura babirure. Na Pawulo yari umurongozi mwiza cyane, namwigiye ko gose. Pawulo yari umurongozi mwiza, ivyo yakora vyose n'ivyo yavuga vyose yirinda kugira umuntu asambuye kugira ngo ntamukomeretse. Yaravyirinda cyane. Mu cece ca kabiri yandikiye Abikorinto mu gice ca 10:8 niho yavuze amajambo akomeye, aravuga ngo kuko ububasha bwacu bw'umwami wacu yaduhaye kugira ngo tububake ntitubasambure, naho norushiriza kubwirata sinzomaramara. Pawulo yarazi yuko mu mwami, muri Kristo Yesu yahawe ububasha, ariko ubwo bubasha si ubwo gusambura abantu, nubwo kububaka, nubwo kubakomeza, nubwo kubahanura. Usomye mu gice ca 12 naho nyene ku murongo wa 19 yaravuze ngo uhereye kera mwiyumvira yuko
mwiyumvira yuko tubiregurako imbere y'Imana no muri Kristo niho tuvugira, ariko yemwe abo nkunda byose tubivugiye kubakomeza. Ibintu byose yabivuga kugira ngo abakomeze, ababwiye amajambo niyo abafise intumbero yo kugira ngo abasambure, kwaba ari kugira ngo abakomeze. Aha rero yariko arabibamenyesha kugira ngo niyo ababwira n'ijambo, nk'uko hari igihe abarongozi batubwira ijambo ariko umuntu akumva ngo noneho baradusambuye. Haba namba na Pawulo yarabandikira makete kandi haraho yabakarira, ariko yariko arababwira ngo ubu bubasha narabuhawe si ubwo kugira ndabasambura ariko nubwo kugira ngo ngende ndabakomeza. Rero natwe biradusaba yuko tuza turabwirana amajambo yo gukomezanya. Hanyuma yandikiye Abaroma yababwiye ngo dukurikire iby'amahoro n'ibyo gukomezanya. Mu gice cya 14 umurongo wa 19 yariko arabahanura dukurikire iby'amahoro n'ibyo gukomezanya, nidukurikire iby'abidodomba, nidukurikire iby'abarira barondera ibyo bakeneye mu kurira no kwidodomba, ariko reka dukurikire iby'amahoro, dukurikire ibyo gukomezanya. Duhuriye hanaka tuvugana iby'amahoro, tuvugana ibyo gukomezanya. Duhuriye mu nama kanaka tuvugana iby'amahoro, tuvugana ibyo gukomezanya. Mbere nitwahurira no mu manza tuvugana iby'amahoro, aba ari byo tuvugana igihe cyose, be n'ibyo gukomezanya. Ndabizi neza bizogenda birema mu kwizera mu bacitse intege, bizogenda mu kwizera mu bantu babona umengo noneho nta byizigiro bagifise bya kazoza. Ibyizigiro bya kazoza birahari. Dukomezanye tubwirana ko imbere ari heza, dukomezanye tubwirana yuko Imana ishobora guhindura ibintu. Erega aba bantu bagumye mu Mana bakayizera nibo bashobora gukomezanya bakavuga bati ejo ni heza, kuko baba bizera yuko iyi Mana ishobora byose, n'ibidahari ishobora kubirema. Mbere bakibuka yuko ushobora kurarurarira hanyuma mu gatondo impundu zikavuga. Ibyo nibyo baganira aba bavugishwa n'Uhoraho, aba bantu bari kwimwe mu y'Uhoraho nibyo baganira, byo guterana intege, byo gukomezanya, nibyo baganira. Hageze rero ko duhanura, naho nyene no guhanura navyo nyene birakenewe. Ndibuka Pawulo abihanura Timoteyo yuko mu burongozi yaragiyemwo akwiye guhora agavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Nivyo yamuhanuye kubera yarazi yuko ashobora guhura n'ibimugerageza n'ingorane, aramubwira ngo uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane, wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha kose. Biradukwiriye iyo duhanurana, duhanure twihanganye, duhanurane mu kwihangana kose. Ubwo ari igihe umuntu ahanura nawe agacagira ukwishavu rigize, oya duhanure twihangana. Hanyuma si ibyo gusa, no mu guhanura hajemwo no kwigisha, kuko abantu baba bazimiye, baba batakaye, bataye umurongo. Mu kubahanura rero harajemwo no kwigisha. Bisigura ngo indongozi bakwiye kugwiza inyigisho. Iyo bumvise abantu bari mu myidodombo, iyo bumvise abantu bari mu marira, bakagwiza inyigisho, hakaba guhanura ariko harimwo n'inyigisho, kuko niho abantu bashobora gutahura hanyuma bagatuza, bakagira ivyizigiro, bakizera ko Imana hari ikigiye gukora. Nuko rero ntitukidodombe, ariko ibyo dukeneye byose tubimenyesha Imana mu gusenga. Ibyo dukeneye byose tubimenyesha Imana mu gusenga. Nukuri nitwasenga hariho ivyizigiro ko Imana izogenda itugirira neza, wewe ku ruhande rwawe, ku rwego rw'igihugu, kuko ibigorana nibigorana ku rwego rw'igihugu gusa. Hari igihe bikugora ku gatwe kawe, niwagira ibikugoye bibwira Imana. Nitwabona ibigoranye mu gihugu tubibwira Imana, irahari, irumva, irakora. Barundi twibuke ko Imana y'u Burundi ihari, ari Imana y'u Burundi tabara, ari Imana y'u Burundi twabonye ukora. Tureke kuyizera, hari ibihe twayizeye ariko uyu munsi ukamenga abantu ukwizera Imana vyaheze. Uyu munsi mu gatondo niho nibutse ukuntu twagize ukwizera ku kintu twahora dutinya cyane, dutinya gose, tubona ko ari ikibazo c'agacamutwe, tubona ko ari ingorane, ikintu mbere
umengo ntikizoshoboka uyu munsi kingarukamwo. Ndavuga ntabarundi kubera iki twizeye hamwe abasoda ba kera n'abashasha bavanganye, abapolisi ba kera n'abashasha bakavangana, kubera iki twizeye ko batazokatagurana mwijoro, kubera iki twizeye yuko igisoda kizobaho kigakomera. Twaravyize kandi n'uyu munsi murabona ko vyakomeye, birakomera, biragenda neza. Hari igihe twavyizeye turatuza n'umwana wawe uramurungika araza gucangana na babandi baracangana na babandi, turavyizera. None nimubona ko vyakomeye n'uyu munsi turakwiye kwizera. Imana y'Uburundi ntiyahindutse, twebwe nitwe duhinduka ariko Imana yo ntihinduka. Nta n'igitutu igira cyo guhindagurika, ni ya yindi yadukoreye biriya wa mwaka, yagiye dutabara, yakuzigamye mu ntambara, yakuzigamye muri vya vyago, yatutabaye muri za ntureka za 2015. Ntiyahindutse, n'ubu ni Imana ishobora byose, n'ubu ni Imana itabara, n'ubu ni Imana ikiza, ni Imana ishobora kuduha ibyo dukenye. Birashoboka. Wowe usabwa kwizera gusa no kwitondera ibyagezwe nayo, nuko Imana yo mwijuru iduhezagire. Dusenge ugira imwemu y'Uhoraho ibe muri twebwe, tugenda turemeshanya aho tugiye hose, dukomezanya, duhanurana, twirurana. Wumvise ugandaye uwihebuye umuhanure, hanyuma unamuremeshe umwirure. Haleluya.